icaba yajya kwa Fanina Nuraski Imana yakinze kubera sinari kumwe na Banderasi cyangwa timu yanje yose kuko urakumfatira kamera iri valeur ya $3200 bakayifata urumva je navuze ati none uravye urubanza base eske gwagwe kuri basi gwarashikanye basi $600 urubanza gwiwe gwa Fanny Lavina na Nuraski urumva je nivyo nanditse kuri stats kwera gashavu ariko gusa nuko gusimana ishimwe nuko kamera yanje barayisubije nuko bace banyigiza muri risk kugira kandi ari abantu benshi bace bagenda bavuga ati ngo we na Nuraski na Fanny murafitanya kabifu je yo bifu je nayonze yo bifu je nayo usanga barabibabwiye nawe nk'umupromoter usanga barabibabwiye abantu ati Jx ndamwanka yaratumara match kuno gute nabara maje gute ujya kwandika ngo kamera yacu isumbya Valère urubanza rwanyu ono umukozi wanje ngo kuno oya nire byace bituma bafatira kamera peut-être oya none wewe ama image nta muntu yigeza kubuza ati nimufate ama image oya kandi twashitse mu rubanza ariko ara kamera banani abandi aba promoter aba YouTuber ariko barafata ibiganiro bitandukanye je kuko nari niriwe muri tournage ico gihe kwirirwa muri tournage rero vati rero kuko nari mfise invitation reka ngende gutera iteka abagenzi abantu soze dukorana nishikayo gusa hace nk'iminota ingahe bace bafata amakamera yose imbere bace bayakura imbere bace bayakura imbere ngo kamera ni yande nijya ya mail bace bayifata rero nijya yuwanje kandi no yayifise ngo kamera ni yande ya Diko sawa genda kamera ni yande ya Sandrine sawa kamera ni yande ya Igisirei iraguma ngaha guys muri bien muri fresh jemeze neza kabisa ndashima Imana uno munsi n'umunsi mwiza yana burya X-ray ntimvyare mwari mubizi no mu mizirma ariko rero jewe ndi nkafiri y'ubumesha urumva jewe ndi vrai kafiri ni kafiri yani je ndi kafiri aba mu kirundi ciza kafiri n'umuntu ataragegena bataragira ariko na jewe nuko nyene meze uko fresh sasa nawe je kusuko mebe ni katayana abaje gataka je nakuze bambwira ati ako gashatu kazogakurako mama umimana izokubaza ati wagashize he candareka yo ivunga nyamamagi rero arumva uburyo butandukanye rero umununga mufuko wandaga uko fresh irakina ni ndagara kweri iberenga aho nyene yo munahangwa Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Safi. Umeze neza. Poa bro. Amagara ni meza. Ego turashimye. Uno musi mwashutinze. Sana uruwa ko tukurite. Uruwa ko namaye nk'umurobere. Kabisa. Muri amazana abandi ntibakora baririmbye ntibasora indirimbo. Mwezi amazana abandi ntibakora. Benshi abamizirima benshi. Aho yasi benshi. Akubwira ati kweri. Ari babandi baramaze gufungwa n'amadini sha. Jewe singo nimereye. Jewe ndakubita akazi kandi ico umenye yo dini sizoshikana umuntu mwijuru. Ahubwo ikintu kizotuma umuntu ashika mwijuru niki no umutima wi jewe simeze nka babandi afite amakodi urabona nibindi oya genda kubita kazi ariko bari ukwezi kose ukwezi kweranda bari ukwezi kweranda kwiyezesha kuba kuyere kwishimuske kandi rero ucukora cyane ahubwo apana kwishimuske man izo makodi za watu apana go ucuba mu musigiti oya ivyo nibibaho tuko arabuni hapa ngamisi ko mu arabu Jende umurundi kandi jewe yani umunyagatwa yiyemera kabisa uno musire mwashutinze vyamaho mugiye posting party ya kangahe 15 party imwe yatakara mbe vyagenze ni nyene 15 nyene niyo twara amugira mu isubire mu kana turayisubiramo kuva dimanche burya filme murashaka kwishutinga iminsi 3 gusa reka ama filme yiwanje aragoye vraiment kuntu usanga ku munsi umwe tugiye gushutinga amasena 3 biragoye ko muri shooting hari ibintu bibagora ma déplacement kujya ibintu byinshi amakamera yose usanzwe uyifitiye esheke cyane yakubabaje bafuse ama image niye kintu cyakubabaje cyane mani bije ni ikintu kigoye cyane bije
nico kintu cyambere vuga ati gusubiramwe twama dusubiramwe amasena atakaye ni kuvuga rero kuri tele bakunzi ba Nick Drip Nick Drip TV kana bakunzi ba X-Ray Bam abanyamuryango wanje abantu bankunda gukurikana ibikorwa byanje sinosubiramwe ibintu byabaye hariya ku bugeni bwa Noraski na Fanny kuko ni riske muzindi byarabaye kandi twebwe turi abantu badacika intege kuvuga ikintu nyamukuru kibabaza kuri tele bije kuko tournage ya film yatandukanye cyane n'amatournage ibiganiro n'amatournage ibindi bintu kuko ugiye kuri tele kwanza umenya ati ufise amahera udafise amahera ushaka gukora shooting ya film rero kuvuga ibyabaye cyane cyane icyambabaje kuri action yabaye kwa Noraski na Fanny nukuntu bamfutiye ama image ya film yanje kandi turi mu bihe by'ubukene kandi je byo narayifashe bisanzwe tu kuvuga ni budget déplacement na n'umuduga nifitiye ndaremvye ndakenye urumva budget déplacement budget utu déplacement restauration ibintu nk'ibyo umwanya wose novuga ko ari sawa ngo ari cyane umwanya nibisanzwe iseje maze ko nivyago biri bigushikiye nivyo principal maze kwibonera n'amaso yanje abakozi bawe barigeze gukubitwa uno munsi umukozi wawe yatswe kamera afashe kamera yatswe ivyo bintu bikwigisha ikiwe mbo ivyo nibisanzwe kandi bica bituma kuko iyo n'umusirikare mu ntambara adawe n'ama challenge amubabaje yubura umusirikare kandi icyo umenya je yo mugende ko ndahora n'ibibazo cyangwa ibigeragezo nk'ivyo bigenda bituma umutwe wanje waguka kandi bigaca bituma mbapoze nafa kwa mpole kiyayina urumva kuko iyo ushikiwe n'ivyago kirazira gufatiraho nyene kuko bavuga ati kirazira gufatisha shavu cyane cyangwa ufise umunezero urenze je binyanyigisha kuja ntuza gutekana navuga ati nuko je ndibazana birebire novuga ego irungo tubirebire wovuga kwanza dusubi inyuma gatoyi ikubitwa ry'abakozi bawe ababakubise warabanse wabasabiye ikababakubise amani je n'umuntu w'urukundo kandi nkubitiye umuntu nibisanzwe bo ivyabaye kwa gukubitwa muri 2023 nimba ni harakubiswe Nice na Cousin ko basaude kandi urabona n'ubu je nta kimwe je na kimwe byambwiye nuko gusa byarambabaje kuba barabona ibisanzwe ariko bavuga ati malipo ni ya papa duniani malipo ni ya papa duniani kuvuga rero ntabirebire kubibi kavuga ati swate bari migambe y'Imana bari Imana nyeri kurangerageza kugira irabo agatima kanje kunce ndabifata kuko je vraiment gutakaza umuntu biramba so nifuza ko zotakaza abagenzi ibiki nibiki kuko ama challenge arabaho mu buzima birazwe koze kira warakoresha Alvera mu mafilme yawe vyahindutse gute nibisanzwe umuntu arahinduka abantu barahinduka kandi ubuzima bw'umuntu je Alvera yahindutse imbo kariyeri yiwe igenda hinduka kandi ni byiza ko je cyo umenya je ari ukuntu Imana yaramezagije impano yo kugira iyo ndiko ndakorana n'umuntu ni ategerezwa gutera imbere nawe byo genda gute ategerezwa kuko je mu gufasha umuntu nta burya ndabishiramo oya je kuvuga turakorana n'umuntu nditanga ngitanga isacrifice avuga ati kuko ejo ni atera imbere sizobura nakantu na gato nagiye kazova kagira narimbuza ati hari umukinyi wa cinema urigera urondera umurondere mukorane wabonye ingene yakting ukavuga ati no muntu anafa kuja mu cinema ukamubura umurundi bo mu Burundi sikuvuga je cyanivuga cyo nifata ko mengo niko shefu ngo jende umuntu wahambaye cyane ari abantu imitima y'abantu ratandukanye so ati bari muri jende cyangwa atari muri jende bashaka kujya kumutumbera ukamubwira ati je nifuza ko uzaguhimboye barahari man barahari ari umuntu nigeze kwandikira kuri TikTok je ndakunda akina comedy za bizarre ninde ni nani uyu mutipe Alvin Smith Alvin Smith ndibazaraza kuri abantu kuri message naramwandikiye ryari muri imisi nyene babati bro nayingene ko ikintu tufashanya cyane dukorane urumva ubwa mikoza naramuramukije ati safi bro umeze neza batego poa nari ndagukeneye ari ikintu ngene ko tuvugana ngo mbwira urumva iyo mbwira rero nace ndamubwira ati je rero nari nifuza ko arakantu ko dukora urumva sizo ko biba bikunda umva gute nyasuye no kunyishura kumbure rero ari abantu
sinovuga ko ari beef canke biki je narifuza ko nzokorana na aragaseni kandi muri filme vya maho nyene nanifuza ko dukorana na Alvin Smith bivaye na karaktere yiwe ko je ari umuntu ndabavuga ati uyu muntu vraiment ndamuhirore ateza kuyicinja kabisa ni meshana zakayiweza rero ugiye kumwandikira sinzi ko bya bindi byo kugara sinzi ko ari biki kweri nace ndabifata uko nyene bo suwe wenyene kuko Alvin Smith novuga ko ari mu bantu nyene bariko barakora cyane sinovuga ko ari mu underground muri cinema cyangwa mu muziki oya aho yigejeje ari abandi bantu usanga nyene naraboneka no muri filme hehe ugiye kumurondera akakubwira ati jewe rero tegezwa kumama iranga nuko gacu usanga rero uvuga ati ndamuhaye 200 mzee cyangwa 100 winjiza ngahe rero nuko kuvuga byo kuvuga ati kujya kurondera umuntu akakwanga bikanga vraiment yabaho kandi yaje byaramaze kunshikira kenshi mugana nabandi benshi muri bo barandondera bakanyandikira twifuza ko dufatanya namwe nibindi urumva ugacanga rero umuntu ari wakubwira najanye na rero ukeneye je kubyiwanje kenshi zo ndabanye avuga ati sawa na kibazo ndikundira abantu je tuzobabwira uko nabandi nyene n'ubunye bagomba batwandikira ati dukeneye ko dukorana mu groupe mudushe mu groupe yanyu ya film ugati ni bon ego kabisa X-Ray ivyamaho ni filme yakangahe yawe ubona iri kirakundwa n'abantu benshi je fisa amafilme menshi yakunzwe mu mafilme yakunzwe kubona nyene visibility tukavuga ati ino filme kweri kirakora bikora neza je kubyiwanje novuga ko ari yo filme yiwanje nandise nkakora kuko gukora amafilme je amafilme dayafise menshi ariko mu mafilme je vuga ati ari ma favorite mu munani mu bintu nakoze ni kuvuga ni filme yo bari filme ya kabiri kubyiwanje nkunda kabisa ya mbere yitwa Ego Oya niyo filme ya mbere no nyene ndayiravye ngwa mugaho wundi bavuga ati none iyi ni cinema yiwanje canke ni yundi muntu yayikoze kabisa urumva ya kabiri rero ni ivyamaho kabisa bewe na kesi bigeze he vy'aba manager n'aba turashakora muracakorana yego niko naherutse kubona hapana umwega uwa manager w'ikintu suvuga ngo numuziki gusa dufite izindi projet ama business dukora akomeye mwarigeze no kugura umuduga je nigeze kugura umuduga wacu byahereye narawugurishije kandi iyo umuntu agurishije ikintu kiwe na cya kiba kirimo ugurishe kubera nyene yari kwani crise imane turaremvye ndakubeshe se turaremvye iPhone yako iko wapi uzoyiga rero turiya urazi ubukene dufise urumva kabisa guys ndabibutse neza yuko X-Ray yasanzwe ari umwanditsi w'amasinema umu editor umu cameraman bamwitwa editor nyene yego ni bona nyene film maker uvuze film maker byose bari film maker umva arakora amafilme kabisa kandi aranactinga ariko mwarakorana bamede muracakorana Amede turacakorana Amede no grand frère tuzaza dukorana byinshi kuva muri 2014 n'ubu mbe nturabona yuko Amede yo bakenewe muri vyamaho Amede uravye basi visibility yiwe uravye acting yiwe bo Amede gukenerwa muri vyamaho ni bisanzwe kandi ujya vraiment n'ubu hari ibintu byinshi dufashanya byinshi sana muri film okay kakana ka nikitwa nde kakakobwa ka uhurukinisha Miriam ikitwa mimi ikakana mbe wakaronse gute igabano wese barabambaza atako kana nakaronse gute none wegi wamuronse gute apana mtoto wako mwakuzala kagakobwa kava vyamaho kerekana muke muri filme canke nono vuga nono ni nono sinzi zinagiwe kakandi gakina nka principal ego kavyamaho kakandi twahamba ryari mu ego karuri kapataye rero waza kwa wewe wari utahuya okay mbo ujya n'umukinyi kandi yarasanzwe afise impano yo gukina filme kuva kera wamurose gute Bon niwe yandonde yari muri 2020 nimba nibagiye 2022 ubwo nyene bararonse ikibanza cyo gukina naramusavye amahera je namuntu yo kwinjira muri timu yanje atataza amahera tanzanga description yakenewe man ngapi
Nga? mani ntamabanga Yanajara abantu bombwira ati wa numve kuko urumva amahera ndayafite uvuga ati gutanga amahera sikuvuga ngo watushikira ngo guhembwa nibe kuko ari abantu benshi uvuga ati ngo ninatanga 500 kwinjira mu mugwi canke 300,000 biba bimeze gute rero azotanga guhembwa nibiki oya namahera dusaba kawaida macambo make kuko usavye umuntu amahera kandi urumva waje kuyiga babigoranye kuvuga jewe ndagusaba amahera kugira ndabe neza ko ufise ikishaka ryo gukora kuko ari umuntu ashaka kwinjira mu bintu ukamubwira ati ni kwa gusingo ashise kuri tero bwa mbere bwa kabiri akabona ama faiblesse d'office agaca debukigwa rero sikuvuga ngo tuba dusaba amahera kanza umujene amahera nsaba kwenda kubwira ati rondera agafana kugira ndabe ko ufise ishaka tanga irondere sase nkani sami kitwa nono yatanza ngahe ariko none yatanze amahera menshi frame yatanze amahera menshi n'ayandi nacenda gahebera avuga ati kuko nabonye gusa n'umukobwa afise ishaka kuko je ndagusaba amahera kubera ndabe ko ufise ishaka kuko nwinjire mu bintu ukabona ejo ndiko ndakubita abantu amakofi kuri tere ucubiheba none abavye berega baracari bato aracari muto abavye baremera umuhambe apana abavyeyi we bamusabiye ikibanza cyo gukina ukuvuga abavyeyi we baramushigikira baremera umuhambe umukozi ivyo ushatse nimba vyose bari system zo kumufata ku nguvu abavyeyi we nta kibazo bajya n'abastar urazi ari umuvyeyi ukwemera umwana wiwe ahambwa canke afatwa ku nguvu muri filme cyangwa umukubita cyangwa ngo ariko arahoterwa abavyeyi benshi bakinogiye bati ivyo bintu muramukina bagusoma ivy'ububandi ubwa umuvyeyi yamaze gutahura ko ari ibintu byo kwigisha abantu ashamenya ati ibyo bintu bikina kugira yigishe abandi uno munsi ya akademu kariko karabyifatamo neza ndibaza naho kabaye barakabwira ati wana ndagufana kunuku urakabibona we karamaze kukubwira ati burya je ndabona ibintu biriko biragenda neza karamaze kubona basi etape muri ko yuko biriko bigenda bien oya nono mu buzima busanzwe so umuntu akunda kuvuga ibi byo kuvuga ati ngo ugenda oya kama uko shushushu tu uri hejuru oya gusa je ndibaza no kumudiraga basigaye bamudiraga ndake sayanza pata ba diaspora naje niyo target ndibaza ndamufitiye ko kwiri guko ba diaspora oya je norondero azo kwirondera ba diaspora cyangwa ba diaspora bonyene bazomwibona kandi simpaga no mu Burundi arabahungu beza nganye oya kwe bwabeza ni kimwe n'amahera ni paka ba diaspora ari mu diaspora urongo usanga afise amahera ariko narukunda afise none nk'uburusi mu diaspora hama mu gitanda ikaba ari squatter jo genda gute Squata gute nawe twomwezi Ramazani sinisimishe makuru diaspora agushikanye mu rugo agaca tangwa gukubita amakofi akakubuza amahoro narinzi ngo ni squata yabiri mabo navyo nyene vyose biba birimo urumva ariko rero byo kuvuga aba diaspora canke umurundi byose ni imigambe y'Imana ariko gusa numwana aracari muto afise ubwenge akazogenda nayo agatangura kumufyatagura ariya azovuga ati ngo twebwe timu yacu jende umuntu wa mbere ndamukubita n'amakofi ndiko ndamuhanura azanya amanyanga ndamukubita amakofi uvuga ati we rero ejo nuzave wononekara mama wawe achanera imihari ngo urabona kuko mama we vraiment umuntu anyubaha nkamubaha afata nk'umwana wiwe mukuru urumva je ni mwavuga ati je none uzogerageza vraiment shika ahantu bazova yononekara ngo ari muri timu vya film yego tubwire rero burya Banderas uri muzee Banderas ameze gute mu buzima busanzwe si maisha yake mzee ushanda mwingi kurigeze kubona ari kavuri twagi amusomye agomba kumufata ku nguvu ufata ku nguvu sa Banderas kawaida iko ameze gute mu bisanzwe nk'abantu kwa dukurikirana bara babona Banderas kiye gitama Banderas yani ameze neza sana ameze sana kandi umuntu nyine atekereje ariko rero umuvyonze gato aje gukora mu maso ni mushwari rero icaba yajya kwa Fanina Nuraski Imana yakinze kubera sinari kumwe na Banderas cyangwa timu yanje yose kuko urakumfatira kamera iri valeur ya $3200 akayifata urumva je navuze ati none uravye urubanza base eske gwagwe kuri basi gwarashikanye basi $600 urubanza gwiwe gwa Fanila Vina na Nuraski urumva je nivyo nanditse kuri stats kubera gashavu ariko gusa nuko gusimana ishimwe nuko kamera yanje barayisubije nuko bace banyigiza muri risk kugira kandi ari abantu benshi bace bagenda bavuga ati ngo we na Nuraski na Fani murafitanya kabifu je yo bifu je nayonze yo bifu je nayo usanga barabibabwiye nawe nk'umupromoter usanga barabibabwiye abantu ati je ndamwanka yaratumara match kuno
gute nabamaje gute ujya kwandika ngo ikamera yacu isumvya valeur urubanza rwanyu ono umukozi wanje ngo kuno oya nire byace bituma bafatira kamera peut-être avant peut-être oya none wewe ama image nta muntu yigeza kubuza ati nimufate ama image oya kandi twashyize mu rubanza twashyize mu rubanza ariko barakamera abanani abandi aba promoter aba youtuber ariko barafata ibiganiro bitandukanye je kuko nari niriwe muri tournage ico gihe kwirirwa muri tournage rero vati rero kuko nari mfise invitation reka ngende gutera iteka abagenzi abantu soze dukorana nishikayo gusa hace nk'iminota ingahe bace bafata amakamera yose imbere bace bayakura imbere bace bayakura imbere okay ngo kamera ni yande nijya ya mail bace bayifata rero ijya yuwanje kamera ni yayifise ngo kamera ni yande ya Diko sawa genda kamera ni yande ya Sandrine sawa kamera ni yande ya Igisirei iraguma ngaha urumva ico kintu jewe rero jewe vraiment sigani fise ikintu c'Imana indani mu mutima wanje mu mubiri kuko iyo abari nka kera ukuntu jari meze nk'umusazi sha nukuri hajya vraiment twari kumenagura ibintu byinshi bari kuvuga ati bwa undi Xire waramufunze yagiye kumena umuntu mu jisho kuko kufatira kamera yaje jewe sindi muri YouTube je simeze nka muhebwe urumva je ndi umusinyasite urumva shano ko nyene vyarabaye tu bihoze ariko no beef je ibikorwa re birabandanya sana saison 15 partie 15 usukajya muri indwi nyene maduhereze dusena sige dusene tubiri gusa kabisa mbwira icyo ukundira abantu bakurikirana amafilm buri kurakira icyambere abana abanyamuryango wa X-Ray Bam bahebi yake bahe bose bakunda bivanye n'ukuntu bashigikira filme yatanguye kuri 1200 ubu sigashikana 20 ku munsi urumva aho bose nivyo byose ndabikesha abandi abo nyene bafana abanyamuryango abakurikirana abantu bose bagize sabone kuri X-Ray Bam nabantu nyene mpuye n'ikibazo nkababwira ko sigenda babwira vraiment nabantu bambere babanahura bakamumuriza bakambwira bakacama n'ivyumviro bibaye uko naho ugenda kuno kwimanira hari nibindi rero ico nkunira kandi abantu bankurikirana nuko baransengera harimo abapaseri harimo abakozi b'Imana batandukanye abashehe urumva imigisha bamwe icambe na mbere amasengesho rero gusa n'ikindi kintu twadukeneye uburyo rero uzobishobora muri timu mu bantu bankurikirana uzobona filme zanje ko ziza zikomeye cyane ko akene ko zigera kure azonshira mu buryo kugira dukore tugume kuri filme bishobotse kundwi dupostinga 2-3 kane byo dufasha byo kunda muronso buryo ego byo kunda reka ndagushimire wego urakoze cyane kandi twayazebye ego nari numvise ubwoba igihe nterefonye ngo natanu kujyo nipatie makuru nipe content ati wewe ngo muzanye amakuru atabaho jewe hari ibintu bimbujije nace urumva ndabikita vine na Noraski na bikujije ego n'ibindi kandi urabona ko ntabirandiye ko cyane umwanya ni bon twayaza ibintu ngira kamaro wanashima ego murakoze asante sana okay